amahoro cane. Hama jewe nditwa Ndayisenga Dija, nkaba ndi Saudia, maze amezi 5 n'indwi imwe nzoyikwiza ejo. Nkaba mfise ikibazo c'ingwara, nkaba nkoroye nkasohora amaraso no mu gutwi no mu gatuntu ndatonekara. Nkaba narabariye umubosi ko vyanse ko nkira nsubiza muhira mu Burundi nje kwivuza, akaba yaranse. N'abo kuri ofise navuyeko mu Carama kwa ba Saido, ntako batagize kugira umubosi andekure nje kwivuza mu Burundi, yaranse. Baranamubwira ati ko muheraniye amahera y'amezi 2, muyamutaburizamwo itike ab'iwabo bamuvuze iyo ko vyanse, aranka. Ubu nkaba ngeze kw'idogere, nkaba meze nabi, yaranse. Mpaka ngo kontra yiwe ihere, ngo ngwara ndeka nzoguma nkora gushika kontra yiwe ihere. Nkaba narahaye inomero musazanje abandikire, nanje nkaba nifujije gusubira kubandikira murabe ico mwomfasha, kuko ndageramiwe no mu kanwa, mu mihogo ndafise ibiguma mu magagi, naratobaguritse, sinzi ko ari irya sabuni yakorotse, kubera iyo ndiko ndamesa niyo ndiko ndakoropa ibizunguzungu bica bimfata bimpumuriza nabi. Hama mbaye ndashima naho mutaranyishura n'abo kuri ofisi y'ino Saudia, Agoriyati bamutelefone bamubwira ati muzanye uwo mukozi dufume tugukabira uwundi, avuga nzomuzana. Hageze imisi bamuhaye kugira njane, agaca ababwira ngo meze neza, kandi ntameze neza. Nk'ubu baramubariye ababwira ngo azonjana kuwa Mungu, aca arongera abatelefone ababwira ati naho mwokora gute sinzomuzana mpaka kontra y'inyashira ihere. Ese ko yifuza yuko nopfira hano mu rugo iwiwe. Reka mbanze mpagarike ngaha, birababaje ibi ndabigarukako, mugabo reka mbanze mvuga akantu kamwe. Wewe kubona wandara ugakora, nama nabivuze kumbure sinzi ko nkurikira, ni ikosa rimwe rikomeye rituma atakujana kuri ofisi. Nama nababwiye iyo mugwaye muri reserva ntimurindira ngo mugire ahantu muzoremba cane ku buryo mutagishobora no guhema. Wewe ugifise udutege dukeya uca wipfisha ukaryama ukaramvya, akabona yuko utagishoboye gukora. Mugabo ushobora gukora na buke buke, urumva agera aho yo kujanya avuga ati mbona yandara agakora arakomeye. Abo nta kigongwe bagira, niyo mpamvu adashobora kukujana. Kiretse niwamenya ubwenge ukumva ibintu akubwiye, ukaryama ukipfisha ukarambarara ukaniga ipepo, mugabo wumva ufise udutege, ariko mugabo ko nyene ufise ukerekana ko vyanse gose, azoca kujana kwa muganga. Kwa muganga wanke gusubira ku kazi kiwe, canke wanke gusubira mu modoka yiwe, ugukoze ku murya amenyo. Nta muntu batwara ku nguvu. Hari abantu bambwira ngo banteruye ngo bashira mu modoka, nta menyo ufise. Ntibibaho, nta muntu baterura n'umwe ngo bashire mu modoka ku nguvu, ubajya amenyo bose, amenyera gutabara. Reka twumve ivyo birababaje, ariko birababaje cane. Ikindi kibazo, ndava amaraso mu gutwi, no kugira ngo ukuntu ntabaza n'umugenzi
ari no Saudia yandungikiye amamega y'indwi zibiri n'ahandi baranyimye wifi ngo umukozi ngo ntakwiye gukoresha telefone ngo uzoza uyikoresha ari uko ukwezi ubu guheze tuguhemvye amahera urungika iwanyu no gufungura nkafungura nabi ko nanje siko meze naronse ndi mu gupfira hejuru mwihangane gatoya namubwira ibintu ashobora gukora ariko nabujije kwandika kubera ko mbona igize okay reka twumve hano indi audio mu kwa kane ntabaza gushika ubu mu kwa gatandatu tugomba tuje mu kwindwi ntacavuyemo nkabasaba yuko mwomfasha kugira nsimfire muri kino gihugu kubona namubwiye basi fumu mpemba amezi yanje abiri fumu nkatirishirizamwo itike vyose yaravyanse gusa aguma ambwira ngo kora bukebuke akabona yuko mpejeje gusohora amaraso akambwira ati vyuka ukorope woza ivyombo ukore isuku nk'uko bikenewe nakuzanye gukora sinakuzanye kuryama iyi ni ya ngaruka mbi y'ubwoba bantu munkurikira nimba nihenze mumbarire murumva yuko agwaye kandi aremvye kandi murumva bimwe navuga ntumva ko ari vyo none wewe aragwaye amerewe nabi mugabo ari yaranje agakora so ikindi naco nta nimero za soza jarampa ngaha sinzi ko ava nazima sindabizi okay menga nimero namuhaye bampamagare menga wifi rugaye kandi amuhamagare jewe avuze ngo please call make sure your device has an internet yitwa Ndayisenga Adija dogiteri yarabibabariye aramutobaguritse no muri esitoma dogiteri yarabibabariye ariko baca bambwira ngo ngwaye bukebuke bivanye n'ukuntu mfungura nabi ni uko ukora ni ukubera ukora nta kindi mu kwa kane ntabaza gusa aguma ambwira ngo kora bukebuke none gukora akabona yuko mpejeje gusohora amaraso umugabo ugacuja gukora akambwira ati vyuka ukore ugacuvyuka ugacuja gukora nakuzanye gukora sinakuzanye kuryama ugacuvyuka ugacuja gukora kandi uragwaye erega n'abarabu tuzatureka no kubabeshera twe turazi ko bafise imitima mibi batadukunda ibi turabizi neza we nawe urabizi ko ariko bameze mugabo uriyaranja kandi ugwaye ugakora akanambwira ngo ndamufashe ntashobora gufasha ngaha n'ukuri ndamugiriye inama ndiko ndamugira inama y'uburyo bwo kwandika kubera ko telefone yanje yarapfuye sindugika audio nayo babwiye bantu munkurikira
aha ndi ku mashini ndiko ndavyakira ku mashini kandi zishobora kurungika ko audio igenda imeze nabi niyo ndabikoze. Niyo mpamvu ndinda sinzi ukuntu guhuza ama software vyarananiye canke niko bimeze nyene ijwi ndarirungitse rigenda rimeze nabi ku mashini niyo mpamvu mpitamo kwandika. Nukuraba mumfashe kuko jewe vyanse gutoroka naho sinotoroka. mpagaritse na baramaza n'iminsi itatu ntarya ntafungura, gusa ndiko ndakora ariko hongereye isa n'uwahagaritse, isa n'uwahagaritse kweri kuko ngeze habi. Okay, birumvikana ariko ngira ngo ntiyo turahura ko ngo bifire ngo barakora ameze nabi, ibi birumvikana bivanye n'uko ameze. Ndamuhamagara ntiyita telefone, ntibeshe ndazisubiyeho ndabe neza. This delete six grande izo biranse. Byose ndibaza yuko jewe utumega ari duke kuko watundungikiye yambwiye nutwungwitse ibiri kandi nta na vipene fise. Ehe, nagerageje navyo vyanse kandi nawe apere ntabwo ndayibona, subira ugerageze ndabe. Inshuti zanje bakunzi munkurikira ntako ntayize kandi murabibona, ariko hari ikintu ngomba nkure kimwe, abiwanyu nibabona abiwabo abiwanyu nibabona iyi video bampamagare, reka ndamusaba nimero kwanza. Okay, aho n'ubundi atabaza ibindi bitandukanye n'ubu bo ubwo tuvane ko duhejeje. Bantu munkurikira, sinzi ko mwumvise ngaho ikintu gikomeye cyane babwira ca mbere ni kubanza mukamenya uburenganzira bwanyu kuko bano bantu n'ibikoko. Iyo ubonye vyase ku neza ukoresha ubwenge kuko nta nguvu uri umukozi woba ufise, ariko ushobora gukoresha ubwenge ugahangana nabo mu kubereka ko vyase gose kandi ugifise utuguvu. Ibi bishobora kubafasha ko baca bamurungika kuri ofisi kuko kuri ofisi barambemereye uwundi, nuko gusa uyu nawe ataciye ubwenge. Ibi vraiment iyo bikora ndazi baragiye niwe uvyuka ukora uragwaye urarembye shobora kukomeye. So reka rero pina amasaje byose ndeka arabiyimpa, hasigaye nimero za boss wiwe. Ubu ni mama haya mama wese siwe nasabye boss bofre kawo superman kuri ntibagenewe. Aba bose umpa ba muntu we nukuri ni benshi, aba bose naramenye nyene ndimwo, gusavye abantu batarenga bangahe gutse.
Okay. Dizanje reka ngarukize ngaha manje nje kuvuga na boss we ndabe ko uwo muntu yotabagwa. Murakoze.